Wait. Ndakuzi kuri alimentation sivyo? Unzanira agasakoshi kandi wanyigize ku mwana mwizi kuranyiro bikakujunyegera kinzoka. Kumbe yari wewe. Wari kurangenza kugira ngo uzohe buve kuri alimentation vu no munzi wanje. Uraturumbutsa aho uvuye hose ni uvuye mu kaburi nimba arapfuye bikanka ntumbaze ugeza usanga mu nzu yanje. Reka ndire nze nkoreka Jenita niki shoboye. Mada. Kuri ko mwakira bashitsi. Uyu mwana wanje kuraburuko. Nibaza ni kutazi gise cy'umwana rikora rekurira umwana. Ne kuri kwanza. Reka kwihuta. Ntwari bwamenye n'ibituzanye. Uranyo. Uzi kintu nanje kukumenyesha. Ana naronde imyaka n'imyaka yabonetse. Ha? Nanje kuguteguza kugira ngo utekere utuntu twawe twose. Ejo uzobe wagiye. Ayo Karori ubanza wasanze. Ntekere impuzu zanje ngo anayagarutse. Cyane gose. Nibi nanje kumenyesha nta kindi. Ejo sinzo gusangiye hano muri ino nzu. Kuko ico umutima wanje waruririye cabonetse. Twigende. Uragiye kandi nzo sangiye waje. Sinzo gusanga. Mbabari. Ndiye telefone ngenda. Ah, yisa. Mada, ndabizi urababaye cyane ko nta n'impamvu ihari yo kubabara kuko abantu beza kwinosa aribo bahura n'ibibazo rero wihangane kandi ntiyakire. Sese zirahari ariko dutegereza kwihangana kubera ko urazi yuko amategeko yaba y'igihugu canka y'Imana narabitwemerera hama no kuba nyamye ngaha nibaza yuko ari we washizemo ingufu cane muri gahunda nari mfise ntiyari yo kuza kuryama ngaha. Ego tuvuye hariya muhira dushwanye kira kigore canje nakibwiye ati nako twakibwiye urazi ko twari kumwe yuko yotekera ibintu byiwe byose ku buryo ejo ntazomusanga. Ariko muri gahunda yanje nanzi yuko ngiye hano mu hotel njyame nduhuke ako shiduka banzanye none sava ndaryamye ngaha ndagukunda uri wanje mugarika turindire amategeko abanza bitwemerera sibyo kubw'ivyo numva twogerageza tukihangana. Amategeko Imana mu kuyatanga muri kumwe sinibi nk'ubu tuvuye muri stress twatowe n'urugero rwawe yabaje umutwe uruzuye yabaye wo umutwe uruzuye hamace turyama kumenga ntituzi naye aseka tuje wenda kwegera mvuza kwine nibaze ko mu makosa umaze kurenga atari ikosa ryonyine umaze gukora amakosa umaze kurenga ni menshi kuko ivyo rero niri byaniranye n'ibintu umaze gukora. Ushatse kuvuga birengeje ko n'umugore mubana afite ko umugore wawe mutari mwanzibana hano nimwabirenga ko rero ndabizi ko twabanye nyine dukoze amakosa kandi ibyo nyine nibyo ngira biriko biratuma n'urukundo rwacu rutarama. Urabona yuko rutaramye ahubwo dushaka gusambura
kubera ko imana ntiyabihezagiye ntibyaciye no mu mategeko numva twobandanya mu makosa humura iwanje bizorama kubera imyiteguro igeze mbazi kumbatira rero nje numva ntangwa no kumfata Vero, c'hai chiaro? Sì. Yes. Io kake. Kake? Ewe. Nari muri rinini kandi ariko ndarota. Karotiki. Uziko nariko ndarota nararanye n'umugore mwiza. Hanyuma. Nyine sanze ari ibyo. Natali nasigura. Ibyanje mu gute? Siko nari nabyaza. Amwigesheje iki? Umuyigirisha shaka turabizi mwanga mwemera. Igaye umuntu abayigirisha kugira nyine umwanya umuragenda. Agiye mwanya butaka yaroti. Umugore mwiza nkawe wose baturarane nkabyara. Kareka gusa umuntu arihagarara kakigira nkaho umengo nabyo yarashaka. Niko wabitekana. Nasibo embe gutegurira icyayi. Umurete. Chengu ndichaye tangawizi urazi ko urumva ko ijwi ryabaye ku. Nahita bizi. Ejo mu cyayi amuca muri douche. Okay. Kwanza muri douche ndakwerekeza. Tuzigira ko mu cyayi. Kwa jene naje ko. Ngo tujyane muri douche. Unyotse. Ahubwo ndibutse sinusubira kuryama. Kubera ko nageze kuza kuragwa rugore ko gwaraye rugiye. Ugera kumwitaho abura musasa kurara. Mani hano yamuje nawe. Mani yakunda. Nikuri. Razi. Nakanye uko numva numewe no guha impano no guha numva no gusaba umbwira ikintu cyose wumva ushaka no gukorera jewe icyo nshoboye cyose ndakigukorera. Ndagusabiye ko nkeneye souvenir nazo kwibagira. Iyo umugabo abwiye umugore amusaba ikintu ageze kuraba ikintu nyine kituma kiguma kibahuza. Nanjye numva menga bashobora gusaba iki unyandike ku matungo yawe. Shira ibyo nta kibazo nibisanzwe. Hajya ubiravye neza abagore nimwe muzi gufata itungo neza kubera ko abagabo hari gusanga ugiye mu bagenzi gasanga tanguye konona itunga usorera abakobwa iki cyangwa bigaba ariko vyanditse kuri wewe madamu bigiye mu maboko meza kugira ngo turondere iterambere rizotunga abana bacu. Rero ivyo ndavyemeye. Kweli cyane kubikora ahubwo vuba. Merci. Akot. Nakwemeye kubikora. No. Urasa kwara kana. Ahubwo bume oya tanda kwiruka najya rugora. Oya, ujya kusanga yica iyo moyi. Twere nawe. Ana. Urashaka kumbwira icyo mpamagariye? Mwanyiri kuragenda kandi si ibindi ngiye gukora. Karori, woba uzi neza
Mbeho uri kurambwira ko nyarutse ugira uje mu biki? Mfise gahunda yo kurungika Jenita amvire mu rugo. Rero nta mwanya mfise amasaha karanjana. Ariko Karo, abagabo muzokumva ryari? Urya mugore w'inzira karengana uri kuramuhora iki? Umugore w'inzira karengana? Ivyo birakuraba wowe. Sawa. Karo. Mbe ndakubaza. Hajya ngo ushaka gukundana na mama wanje. Mbe ndakubaza. Uribuka umunsi mwaza mugasomanira imbere yanje? Uravyibuka? Ndavyibuka. Kandi ivyo ntibikuraba. Nimba dukundana gusumana ni kama kawaida. Kakuji. Abantu bakundana gusomana nibisanzwe. Hanyuma ivyo byo kuvuga kwirukana inzira karengane Jenita. Nivyo ntibikuraba reka kutwinjirira. Urukundo rw'iwawe wararugumanye. None ubu naho ushaka iki? Si bisanzwe. Sawa. Woba uzi ivyasigaye biraba? Niho woba ukwiye kugenda uriyamamaza aho ubwira urakunda mama Ana iki nibiki. Ivyasigaye biraba? Ushatse kuvuga iki? Basigaye muramvuga habaye iki? Sawa, uzovyibonera. Umviriza ndakubwira. Jesse nkundi ngene udahanurwa kandi sinumva wowe ikintu kuze sinzi nico ukuriye. Mbe ikindi naco ndakubaza. Uribuka umusinda gusaba miliyoni 10? Uravyibuka navyo? Karori, nagize neza kwemera nkicarana nawe. Nyuma y'ivyo nabakoreye byose ariko wavyirengagije. Urampa umwanya mwiza. Ahubwo nije nkwiye kubashimira kuba mwemeye ko twicarana kuko ni ibintu ntari niteze ko vyobaho mu buzima bw'iwanje. Urazi imyaka iheze ngerageza ndakubwira ko ndagukunda ariko sinenzi ko hogira igihe nkagirirwa amahirwe nkicarana nawe ndiko ndakubona mu maso mu yandi dusangira. Mu vy'ukuri ndagushimiye cyane. Karori, naje no kugusaba imbabazi z'ukuntu nakubwaye ko nkakwitesha kuza kandi nkirengagiza n'ivyiza wadukoreye kandi n'ubu kibandanye. Numva ndiyanse, numva muri jewe nabuze amahoro. Ninashaka ndagusaba ikigongwe, ndagusaba imbabazi. Karo, muri je nabuze amahoro. Ubonagira ndakubwiye ko numva ndagukunda. Ndagukunda cyane. Nshaka tuba umuntu umwe, tuze turafashanya. Sishaka ko wihererana ubwo rukundo. Shaka rero unyemerere umbabarire tubumwe. Ana, ivyo bintu uriko uravuga ni ukuri canke uriko uratera blague kugira umuntu? Ariko ubona ko naje nanavyiteguriye. Cheers plans. Nizeye ko utariko urakinisha umutima wanje. Ariko urabona yuko naje mu isura yo gukina. Naje mberewe ndakwiteguriye. Ana, seriye? Ibintu nirutse ko imyaka n'imyaka igihe cari iki kugira ngo ungaragarize urukundo. Nanje reka ndagaragarize ko ndagukunda. No. Hari kubera ko narakugoye cyane. Oya. Narakugoye ndakuza amahoro. Ngiye kugufukamira kuko nje nakubabaje haguruka. Haguruka nije nagushavuje nije. Nakubuje amahoro kenshi. Haguruka nije ngiye gufukama. Ndagukunda nabikubwiye. Kweli? Yego. Yo, ndavyemerewe. Uravyemerewe gose. Ana. Igihe cyose kumbe yo. Genda wicara. Sinumva numva ndyohewe kuba gusa nicaranye nawe. Ana ko ubu twamaze kuba umwe, hari ikintu ushaka kugusaba. Arega projet nshaka gukora. Kubudandaza impuzu z'abagabo. Sishaka ko wa mukobwa aza kugusaba amavuta mu mahera nje muri salo mu mahera y'ubuntu bw'uburofa naje no kwikorera no. Kandi usanga binateye n'isoni. Banibaza ko kenshi abahungu bagayana. Rero je ibyo sindavyifuza. Nico ndagukundira. Kuva kera narakuravye ndabona ko umukobwa w'incabwenge
uri wa mukobwa ushoboye no kwibeshaho utari babandi bareze amaboko none raba umwanya tukija mu rukundo uciumbwira imigambi nukuri kw'Imana ndi tayari kugufasha nta kintu na kimwe wombwira ngo sindagufashe nagaproje nyabaki agaproje nashaka gukora ko kudandaza impuzu z'abagabo nkaza ndakwiyambikira jewe turagenda wihindura mu mamagazi y'abandi bagore bakona sitabishaka jewe nyene nze ndakwambika udusitile tugezweho shaka rero iyo proje ndayikore zoshamo n'izindi mpuzu zisanzwe nyene z'abadamu abakobwa baki je Karori ngezweho ngira umusore ya ntubona mutoya nk'imyaka 15 gusa rero we bazokuntwara kubera ko sinzi hama yo projet udanaza impuzu nyene nta ikeneye nk'amafaranga angana gute wow bon naga 7 million gusa 7 million amafaranga ko ari make ibaze iyo duka umukobwa mwiza nkawe ana wo kwiciramo ya 7 million witwa shiri wa Karori ayo ni make cyane ni make cyane ni muri buri wopfu muhera nko kuri 10 million wow hama umaze gutangura gukora munyuma nkazongereza ukazuraja kurangura hanze nka Dubai Thailand kugira nyine ugira ama style meza y'abamama baswahili bose bakagura ibintu wow ndaryohewe reka ndakurabire Karo c'est vrai nukuri je nta kintu kimwe usaba sindaguha ahubwo kubganje numengo nukugabira urundi bwose ukabubwi wawe amashe ndabubamwe jenyene tububayemo twenyene nta na kimwe none tujusha tuvyara abana bakabwuzura abanyene nibo bazobona umunezero wacu tubafuhishe canke basi nkakugabira nka Tanganyika kugira ngo ifi zose nziza bari uzubanza kuzirya umutagate use neza avyo toma gusa sindi siri ko urabeshe cyane era ayo mafaranga nibaza ko yofata nk'indwi zibiri canke emwa ariko ndabirindiye nta kibazo kandi urakoze kunyongereza izo 3 million oya ntibisaba ngo indwi zibiri mu kwezi ubiterambere ryaraje ubu biroroshe hariho ubuhinga bwa none amafaranga amwe tuyafise kuri telefone ayandi mu makarte visa biroroshe hanyene nkaba noca ndayaguha ico twari twipfuza gusa gwa rukundo twashaka kuri wewe kuba rero ubusigaye dukunda numva ntaco tuma ntaguha ahubwo reka ndayaguhereza ubu nyine yego ubu nyine yakareka kumbesha inimero yawe ndayizi nijya nyene sha ihe ndi mu nyishu shira message ubu nyene ndafite 10 million yego naje ngaragara ndasaze ndirutse mukara ryoherwa sheri wanje je ndahari kugira ndakunezere ahubwo gusa ica carabuze gwa rukundo kuba nkunda ntaco uzombura ndaryohewe mu ndashaka kuba nenzi yuko uza kumbwira nyuma y'amezi 2 mwanza 3 ariko ubu nyene ndabikubwiye nta no kuyumva uciona yamba urankunda ivyiza biri imbere urankunda ndavyemeye urakoze ugize neza cyane ndanagukunda gose cyane gose nawe ndaryohewe kuba usigaye nkunda ivyiza biri imbere ugize neza cyane mengo harukuntu mengo sinzi usigaye uri mabuja uratunze 10 million urakoze kumpaya n'amafaranga ubu ko ndayabonye mu telefone rero nagira ndakumenyeshe ko sindagukunda sinigeze ndagukunda ko nshaka kukuvana ubwo bujiji ufise mu mutwe wewe urukundo rwanyu na mama wanje urabitse ko rushushe nawe ndabibona mirwa murasomana mu rupange ndabibona bamwe gushaka umwana na nyina umva ukomeye neza bamwe baraguhenze ico wamenya coco uyu mugambi kugira ngo nk'ayo mafaranga nawugishije inama mama yambiye yuko nza kuvuga rimwe ukabura yampaye Karo ugize neza cyane
birahetse ndiko ndarota cane ikindi nawe naco uriko urabivuga kuguma ndakubwira ko ndagukunda ntagukunda ubwo buryarya ntakumenyereye ico nakubwiye mikijya nyine ibi byose nabyigishijwe na mama hari akagorane fise ngiye gukemura nanje ikindi naco ukaguma unkurikirana polisi irahari ndavuga ko ushaka kunsambanya bagufunge uzanye ubwo mu message nabo uriko uraberekana ko yarungitse ndavuga ko aribwo ariko urampendesha kinaryoshye ntitunangana ndosha imyaka ingahe hafi 40 kandi ahandagiye baranubwo bujimba basigarura bubi ibi birabaho cane okay ndavyibuka kandi si vyiza kunkura mu nkovu ndavyibuka kandi byarambabaje ikindi umenya wa mukobwa kuba ubu hageze aho je na Marita dukundana ukaca twinjirira ivyo bavyita wivu uriko urabona je dushuhanye ibintu bimeze neza dushaka kwibanira utangiye kunyinjirira ngo nirukana umugore ngo wakamaro ngo Jenita ivyo nibikura wa mwana we sibyo kandi uke kunzurira kaboze unyibutsa amahera wanyivye miliyoni 10 we nta kintu ufise umpanura kuko hajye nyine nabonye ko umusumuru mu isiko amafaranga arayatwaye kandi ndacariho nka Karori nabaye iki ndaciye nkene sawa urabyibuka ni byiza kubyibuka kandi sindi ko ndakuzurira kaboze mugabo nshaka uzuribuka n'amajambo tuba twaravuganye nje nawe ikindi nacoka wegenda wirukana umugore wawe ugiye gutwara Marita ndamuzi rya n'umwana mubi ku rwego rwo hejuru kandi wewe igihe kizokwigisha wewe kurikirana Marita wawe nta kibazo umva wa mwana simura n'ikintu mpamagariye gukora ngaha waje kuntesha umwanya gusa unyibutsa ivya kera uzurira kaboze ugaze ko je navyibagiye sishaka ko amaraso yawe azombaza wako hejuru y'ibinyoma n'ubupfa bwa mama wanje ndiko ndakubwira ukuri ndakubwira Marita ingena ameze ntushaka kubitahura ivyo biragusharika kuntesha umwanya nta n'inyungu yo kuguma ngaha numva ubujajwe bw'iwatacu bumaze Niki kwikuririza wowe uracari hano ejo nakubwiye ngo iki ejo nakubwiye ugenda utekere utuntu twawe twose simusange muri ino nzu none ndagusanze ngaha ushaka ngira iki Karori basi ubu turi mu nzu twenyine nta muntu n'umwe ariko aratwumva wambabara basukambwira ikosa rimwe ryonyine naba narakoze Yicishije nyuma y'ibintu uri kurankorera ese kosa ndiho ndazira no kubera ngo ukunda byonyine nta kosa wankoreye ariko bitahure sinakwiyumvamo ese undi nkunda kandi narabuze imyaka n'imyaka none ndakubwiye ati genda teke utwo ugende nuracari ngaha ushaka ugende gute ushaka nkora ibara ugende nize gukora ishaha cyo kukwica nakubwiye ko ndagusanze nanzo gutabira ushaka ndagutabira ndakwingiye ushaka kwiga nukuri kwimura sinifuza kugabira nakubwiye ko ushobora gutabira sanze ukiri ngaha ushobora gushavura nkakumera nabi ushobora gushavura nkakumera nabi witahura ibintu nabi wase kugenda kuneza ntago ushaka kugabira iyo ari amahitamo yanje nakabaye naragiye kera kuko waragerageje we kubera icyo utokwibaza n'ibintu byose wankoreye kubera iki nkiri hano umutima wanjye nturi kunyemerera kugusiga ibyo byurabizi niba gupfa ariyo solution basi nyice sishaka kungwako Karori nyice basi pfira mu maboko yawe ko n'uri nta kunyica birenze kunjana kure yawe Karori please
ikiguru kizomva kugute bana Je dufate ko ari surprise kurankorera yo gushika uryamye reka kurusha ugenda kuwenda gushika umugongo ndagutwara mu gitanda bimeze gute sinzi ko ndabwira imbabazi sheri imbabazi ese ibibazo byinshi ndumva byandemereye uzi ko rwa rugore rwana ni kwirukana umuntu w'umugabo nkawe ananirwa gusohora umugore gute umugabo w'inguvu none naje gutera rya rugore rw'ibiro birenga 100 nkarutera nkarusohora hanze nagerageje inguvu zanje zose ndagerageza kumuga ko ntamukeneye ariko yandahiye ngo ntayivamo inzu warankunda ngo tiza kumba hafi ngiki ntazoja ngivyo nzogira byose ngo nishaka nzona mucemo uko nshaka ngo ariko tiza kuguma muhira niwatumye umeruko mengo ufite ibibazo 100 biguhanze umugore umwe uyu wonyene umugore atanditswe nazwi uje ni nk'umuntu haye indaro ni nk'umukozi ufise mu nzu sohora hanze gene umutekero duhuze twe umuhe umusohore ntako ntagize nagerageje inguvu zanje zose aho zigeze ni nayo mpamvu nje numva nacitse intege kubera ko narishaka gende kugira ngo tubandanye imiteguro yacu y'urubanza twibanire mu mahoro ariko ndabona bimvanye ikibazo nagerageje inguvu zanje zose nanani none ukamusohora hanze udafise inguvu zo kumusohora arondera abafise inguvu bamusohora bamugushire hanze Gazi kintu ko ndabona warakuranyine yose yari mikino unyumvisha Marita ndagukunda kumbe ukuranyine umugore yakunanira gute gusohora wiyumvire ko twogera Maria tutazi ko nzosohora umugore sinigeze nkinisha umutima wawe Marita ndagukunda kandi cyane ibyo byo n'Imana yo mwijuru rabizi niyo cabona nawe nkunda uramugore nawe nkunda ni nayo mpamvu je ntamukeneye iruhande yanje gusa ndiko ndananirwa nabuze inzira nimwe no bikora reka nizeye kutakinishije umutima wanje sivyo yakunaniye gusohora sivyo sawa reka je gufasha kumusohora sivyo ndindira ndaje makanya sigura shitabona niki kubona bitahoritse ibyo nyene nabona nibyo nshaka kumbwira nibiki numva tamwanya gutana kwa majambo ikintu gikenewe ni kwinjira muri chambre yawe utori ikintu cose wumva ko gaho muri ino nzu dusohokere mu What? Marita, nsohoke? Wowe Marita unyirukana mu nzu yanje nkande? Wase urushaka kuza kumbwira ngo nintori ibintu nsohoke ngende? Karori. Ibi niko biranga uri kura ikote cyo kurabivugako. Icyo tumva niki nizere ko amatwi yawe yumva neza uri uko umunsi umwe ndakubwira ngo hagati ikaramu n'ikaye uhita mwiki rero kuri uno munsi hagati yawe we na Marita nahisemo Marita birumvira ibyakubwira Karivyo nago binkora birumvikana kandi cyane toduzi twatuvire cyane tukuzanira ayo mara nashiza guhindura Karori umwana mubi birumvikana ndakura nawe kadakuzanira duzi twaje agene muzanira ibintu Karori Karagura icyumetsuko Karazoge cyari kumbabaza icyo tuvuga Karori no oya anakugira ibintu nyinshi okay
Karori ibuka nagukuye ibuka nzi ngutora mw'ibarabara uri umusazi uri kurayarana amasashi nta kintu na kimwe nigeze nkukorera ibi nibyo uri kurame Marita ndekura wowe uri ndashimura umugore w'ikiburi shetani idayimoni w'umugore uri bukuri kuza wikurura mu nzu yanjye wabuze yuva niyuja sinaguhaye 10 Marita sinagusasiye sinakugaburiye n'iki nagukore kugira unyiture ibintu nk'ibi Marita naragusasiye narakumesure nagutekeye icyayi ndakugwaza urakira Marita uri ndyarya uri mukuri mama uri mukuri ibyo uvuga byose byose umva nyumviriza warakoze kumfasha kandi ikindi akweretse ko umwana w'umuntu ashoboye ushobonyemo Marita nuze wikwigera uyibagira n'umunsi n'umwe kuko uyibagiye byo kugirira ingaruka turumvikana ukazovyibagiye nawe